Ndabaramukije mwese inshuti bakunze muriko murakurikirana kino kiganiro hasigaye iminsi mike kugira ngo tugere kwigenekerezo rya 8 ruheshi aho Burundi n'abarundi tuzoba turiko turibuka imyaka 3 izobirangiye nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza ashengeye kuri uno musi rero isamiriza imbonesha kure buntu ry'imfuvyi n'abapfakazi tukaba twagiriwe ibakwe ryo kugendera no kwakirwa mu muryango wiwe tukaba turi kumwe n'umuvyeyi wiwe umupfasoni Minani Domitille ndabaramukije cyane muvyeyi. Nyaje ndabaramukije. Mwakoze cyane kuduha kano kanya no kutwakira. Mwakoze cyane kutwiyumvira ko kutugendera. Yegome cyane. Turi kumwe kandi n'umuvukanyi wiwe ari n'umukenguza amateka yatowe mu ntara ya Ngozi ni umupfasoni Nyiraneza Josephine ndabaramukije cyane nyakubahwa. Bakeye. Yego mwakoze gose kutwakira. Yego nawe mwakoze kuza gushika muri no rugo rwacu uyu munsi. Yego. Murakoze cyane. Nkuko rero narimpeje kubivuga turi mu kiganiro aho mwumvise ko twimirije igenekerezo rya 8 ruheshi nigenekerezo ridasanzwe tuzokwibuka urupfu rwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza akaba ari imboneza mu gukunda no gukundisha igihugu cyacu cy'u Burundi. Turi kumwe rero n'umuvyeyi wiwe mbega umuvyeyi mwebwe mwamwibarutse mwotubwira mbega Perezida Petero Nkurunziza yavukiye mu muryango umeze gute w'abana bangahe abavyeyi biwe bakora iki akaja muri rwanyu muvyeyi. Yavukiye mu muryango w'abana batandatu wagira abana batandatu kandi rero avukira mu bavyeyi badakene. Yego. Kuko se wiwe yaramukenguza amateka hanyuma nanje ndina wiwe nakoze mu bikorwa byo ku bitaro hanyuma arabyanga ariko ngweko kuguma mu rugo nkakurikirana ibyo mu rugo ndivyabaye. Yego. Mbega muri abo bana batandatu nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagirwa kangahe? Yagirwa gatandatu. Niwe muhererezi? Oya abandi bakurikiye bakurikiye ko babiri. Yego yagirwa gatandatu nyene. Abarundi barakunda kubivuga yuko ngo abana b'abahungu bakura bagorana bagereranije n'abana b'abakobwa mbega ubuto bwiwe bwari bumeze gute? Mu by'ukuri ndababyaye abahungu 4 ariko muri abo bahungu 4 bana batangoye ni yari umwana atangora tumaze kuja mu gorane ndamutse ndamutuma nk'ahantu nawe umwana natuma akadeni iyo namutuma ideni ntiyahusha. Yego. uko yagenda kare yatwenga ambwira turampaye kabanza kiyoga neza akitunganya akagenda nta kintu cyose namutuma atashobora gukora. Yego. Umuvyeyi aravuze yuko yari umwana atagorana mbere yari abangutse nibaza yuko ngira ngo muramuzi cyane kuko mwarakuranye mbega nyakwigendera Perezida Nkurunziza yari umwana ameze gute mu buto bwanyu nkuko nyene mwakuranye? Yego murakoze. Yego nyakubahwa n'icubahiro Petero Nkurunziza yego yari umuvukanyi wanje. Yego je mu muryango nari umwana wa gatatu nawe akaba wa gatandatu. Hanyuma ndamuzi cyane kuko umwana agukurikira ugira gatatu uramuheka uramufasha mu bikorwa maze ukamenya n'ukuntu ameze. Bisanzwe yari umwana yitonda afite ubwitonzi yego madakubagana cyane kandi mu myaka yo mu ishuri mashuri mato mato yari umwana akundwa n'abandi bana bose ugasanga aho yicaye abana bigana ugasanga bari iruhande yiwe yari umuntu atwenza abandi bana egome bakaguma iruhande yiwe yari n'umuntu anabahanura abagira amakosa ugasanga baje kwitwara kuri we. Egome ubwo butwari yarabukuranye
yarabukuranye cyane rwose no mu ishuri baramwizera bakamuha gukurikirana abandi bana kugira ngo indero yo mu ishuri igende neza. Yego. Yego. Murakoze cyane muvyeyi. Uyu mushiki waramushingiye intahati no kwishuri byagenda neza n'abandi bana baramwitura. Reka namwe ngira mugire ico mutubwiye, mbega amashure yaramworoheye ntaho yigeze adugura canke bamutuma umuvyeyi iti nyaruka tubabwire ivyagoranye ugasanga baramutumye umuvyeyi? Oya, ntiyigeze bamutuma umuvyeyi kandi ntiyigeze agorana no kw'ishuri yarakurikiranye ibikorwa vyo kw'ishuri bakamuha nawe ivyamwa akaza agatera muhira iwacu uko yakura navyo niko vyakura abandi nabo bakabandanya bamukunda baza gutora ivyamwa amasarase amapera imicungwe mandarena vyose yarabitera bigaca bikurikira bigakunda. Aka kantu rero ko gukunda uburimyi yagatanguye kera kuva akiri muto. Yego cyane. Hanyuma amaze kugera mu bigero harageze aho ajanye mu rukundo nk'abandi basore bageze mu bigero arabazanira umukazana. Mbega umupfasoni we mwamwakiriye gute akimubabwira ko ari we bari kumwe? Yaratevye cyane kubitubwira. Jewe haragereye nk'igihe nyene twagize nk'umunsi mukuru w'umuryango naho twari twagize ingorane ariko twarageze nk'igihe nyene twahishije akagwa cyangwa impeke cyangwa umugabo nkaza akambwira ngo hariho abanyeshuri twigana harimwo uzoza kundaba. Hanyuma rero akaza tugasangirira intare ntazi ibyo ari byo. Hanyuma rero yabimubwiye ku kanyuma ngo burya nyene ngo ujye uraza ikimuzanano ya burya ngo azava ngo anyongerera ngo mu bana tuvukana ngo azave ngo tuba mu muryango w'icenda ndi gute ngo rero biriya n'amaso nakwereka we yakunda kugira utuntu dutweza cyane. Narumiwe sinashoboye kugira n'icyo mvuga. Mugabo nawe nimba yaramubwiye ati nabimubwiye ndasubiye kuza arahaza. Ego reka tubaze uyu nawe muvukanyi mbega amaze kubereka muramukazi wanyu mwarabyishimiye mwavyakiriye gute bivanye n'ukuntu mwari muzi ko asanganwe ico kintu c'ubutwari no kwishura abandi bamwizigira? Yego amaze kubitubwira mbere je yabimbwiye ataraheza amashuri. Yego atarasoma igitabo yarambwiye yuko afise umukobwa bakundana kandi yarambwira ati jewe mpejeje amashuri burya nzoshangira mariage. Hanyuma tukibaza ko ari ivyo gufinata ati jewe burya ariko kandi yabivuze imbere y'igihe yabivuze ageze nko mu mwaka wa kabiri kuri university arambwira ati burya jewe mu mipango yanje ukuntu mpanga ubuzima bwanje jewe mu myaka impejeje amashuri nzoshangira mariage. Hanyuma muri ico gihe kubera yuko twaba hafi nyene twaba hajya mu Vyegwa kuko uwo twari twubaka yaraba hajya ku mpene yararaba burya bworozi bw'impene yarahaza we twebwe iwacu yarahaza cyane yaramuzanaho cyane aratinda aramunyereka agomba guheza amashuri. Hanyuma turaheza turamwakira tukazwe twakomeza tumwakira kandi na haniniya umugabo wanje nawe niwe yamufasha kugira ngo tumuronke. Yamufasha kubera yuko yarafise uburyo hariho n'imiduga hari twebuse n'ibintu tukagerageza nyene kumuha kugira ngo amutuzanire nyene abone nyene ko twifashe. Yego akabirukamo ku buryo aramutse aje mu gakonje aca arondera ukuntu aza kumutora
kunduzeye ashitse ngaho Ngozi akamuzana akamutahana n'umuduga akagaruka tukabakira yego tukaza turamwakira nyene nk'abantu nyene tuzibona ko ari umuntu agiye kuza mu muryango. Yego ni vyiza cane. Yego ayo makuru urumva ntawo yadondora yose ngo yamare ariko amaze kwegera imbere harageze igihe aragenda nyene mw'ishamba nkuko babivuga. Yego kubw'imvo za politike mbega mwebwe nk'umuryango mumaze kuvyumva mwavyakiriye gute duherega kuri mwebwe ga muvyeyi mwumvise ko yagiye mw'ishamba mwavyiyumviriye gute mwavyakiriye gute? Jewe siniyumviriye ntaco kwiyumvira yuko yagiye mw'ishamba nari mfise kuko yari mu bana b'abahungu 4 hanyuma hasigaye kiya kimuga gusa bose naciye nyoberwa iyo bagiye mugabo hanyuma bamwe narumvise agakuru ko barasiye mu Bwiza bariko baraca nyene kwa mwene wabo ariko sinari nzi ko bagiye mw'ishamba nta n'agakuru na gatonya nari nzi byari byanyobeye nyene jewe gusa nkaza nkabwira uwo mukobwa niwe twari dusigaranye nkabwira numva rero uko biri kose ubu jewe no gufata isuka karima abasigaye ntibazishwe n'inzara nayo ibisigaye sinoza kwirwandarira iryo ntaziyobeye ubwambere se babasizi iyo bari banarumbe bande bose umuryango none nanjye zimwe ndicara nza kwirwanda korera abarundi nzingero bazagabanya amatongo no kurima nshangumya kuko ibintu byose byari bamaze kubitwara byose njamagarara kw'isuka gusa no kwitonda. Mu yandi majambo iyo myaka yose yari mw'ishamba mwe ntimwari mugiti mbega ari hehe? Yego nyakubahwa mugenguza amateka mukaba n'umuvukanyi wiwe mbega mwebwe mumaze kubimenya nibaza yuko umuvyeyi kumbura hari igihe mwabimuhisha kuvuga ati reka tureke kumuca umutima mugabo mwebwe ngira mwari muzi ahari mbega mu mutima mwiyumvira iki mwavyakiriye gute iyo ngingo kuko umuntu ahita twumva yuko nta n'uwo yagishije inama n'umupfasoni we ngo ntiyamusezeye mweho mumaze kuvyumva mwavyakiriye gute? Yego twebwe tumaze kuvyumva ntitwari tuzi iyo bagiye ariko kubera twari turi mu ntambara warumva bashobora kwibaza ati yahunze nk'abandi kuko urumva yari yigisha kuri Universite y'u Burundi hanyuma rero kandi bakamurondera hanyuma amaze guhushwa kenshi tuca twibaza ko yahunze nk'abandi bose urabona ko bose baza barahunga twibaza ko nawe yahunze hanyuma rero turatekereza kubera yuko n'abandi bavukanye biwe bagenda bahunga ugasanga bwa mbere barahungiye i Rwanda baragaruka intambara irabandanya ntitwamenya n'abene iyo baciye bagenda ubwo rero twebwe twaciye tuguma ngaho imuhira nitwe twumwe na mama yari yahunze nawe yarahungiye i Rwanda hanyuma amaze kugaruka tuca turamwakira mu muryango tuja kumutora bariko barabazana tuca turamutora acatangura kuba ngaha muhira hanyuma rero amaze kubaho ngaha intu z'intambara zirabandanya tuca twumva ko nawe atakiri imuhira yoba yahunze ivyo vyose byaduteye amakenga ariko ko twari turi mu ntambara ikintu cyose cyashika bacakira uko kije hanyuma twigumira ngaha. Yego cyane hanyuma amaze kugaruka hakava mu ishamba yarashitse arazezwa n'amabanga mbere gushika naho bamwizera kugira ngo abe umukuru w'igihugu mbega ivyo bintu mwavyakiriye gute mwari muvyiteze yuko mwoshikaho muronka umwana abe umukuru w'igihugu ga muvyeyi? Ivyo navyo nari niteze ahubwo nyene nari niteze urupfu gusa nyuma aca arantumako ngo wewe ngo ntuzuze kundamutsa ngo jewe nzokubwira igihe uzoza kundabira ngo kuko mbona ko turaronka aho tuba neza
gusa no guhamagara nafise aho ndagushikana muzenza kubwira hanyuma ndaguma ngaho hanyuma bukeye baciye iminsi ndagiye mbona arungikwa anumako ngoze arangoze ngende hanyuma rero ndagenda ndashika ndashitse nsanga bacuzwa n'abazungu ndashitse yemwe biraryohera aho nagize ngo ndinjirira gasanga hahagaze umuzungu ahandi ngize ngo yazinjirira gasanga umusoda n'umuzungu nende ibintu ndabigenze gute hanyuma caraza aratwenga nyene avuye ku kazi kuko yabanje kuba umudisiri hanyuma rero bacaraza turaramukanya nyene hanyuma arafata ukuboko arajana aranyinjiza mu nzu. Yego mwaragize akanyamuneza kenshi mumubonye ico gihe mwamuheruka kera cyane nta kigumbagumba c'umuvyeyi cabaye canke c'umwana ngo usange n'amosozi arakorotse. Jewe ni natinge kera n'amosozi agikoroka ndandimba n'ubu ntaryo sozi ryakorotse. Yego mbega wumvise yuko yagarutse bakamwizera ego yabanje kuba umushikiranganji w'intwari ibereye hanyuma aragira n'aho bamwizera araba umukuru w'igihugu c'u Burundi mbega mwavyakiriye gute nko kugira umuvukanyi w'umukuru w'igihugu niho hari ivyo mwari mwiteze mwiyumvise gute mwavyakiriye gute iyo nkuru? Iyo nkuru yabaye inkuru idasanzwe kubera hoho bari mw'ishamba twe tuzi ko batazovayo hanyuma bavuze ko bazoza nahene twari tuzi yuko bashobora kubicira mu nzira bashobora kubagirira nabi hanyuma tuza tubona arashitse twese twakomye amashi twarasenze twarashimye Imana kubona aje agashika mu Burundi kandi baje n'amaguru hamashitse Igitega bacamutora n'indege bacagira gute twese twagomba gusa dusenga tuvuga ati none burya azobaho canke ntazobaho kubera yuko hariho ibintu vy'intambara kandi byari ibintu nyene vy'umusumiranyo ntumenye iyo biherera ariko tushima Imana ko tubona ashitse abene igihugu bamakiranye akamwemwe bo tubona abantu bose bamakiranye akamwemwe tuja tubona mu kanya haciye iminsi bavuze ko abaye ministre yego mushikiranganje w'intwari bereye nahe tukabona abantu bose bamuyoboka tukabona aho duherereye abantu bose bamuvuga bamuririmba tuvuga ati noneho Imana igomba yikorerwe kubera ko twabona yuko mu bisanzwe batabanezererewe abantu bagiye mu ishamba twibaza ko batabanezererewe twibaza yuko abari basanzwe mu gihugu bashobora kubagirira nabi ariko dusanga bose baciye bakundana baciye batangura gukorana tubona ntawuraba ijisho ribi ubundi hama turatangura gutegura amatora bateguye amatora turabona baragiye mu myiyamamazo twibaza ati ko imyiyamamazo kumizomuhitana ariko tubona iraheze kandi tubona baramwemeje kuko nyagihewe yatowe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka ayo matora tutari tumenyereye mu Burundi twe tumenyereye ko abantu bose rero batora ariko dusanga bagiye kumutorera mu Kigobe hanyuma tubona Imana iracanye bamushize imbere kandi aratowe amaje turashima Imana ko ntitwavyibaza nitwibaza umuntu amaze imyaka ishika hafi 8-10 mw'ishamba ashobora kuza agakundwa n'abantu ku buryo ashobora kwizerwa agatorwa twabonye ko ari igitangaza natwe ntitwabitahuye kuko ntitwavyibaza no mu mutwe nta vyacamo ngo ushobora kwiyumvira yuko yoshobora kuba umukuru w'igihugu tubona ko ari igitangaza mu bindi vyose yego murabivuze ati bakiva mu ishamba nyene twavuga ati mbega azobaho canke ntazobaho mbega akiri mu ishamba nko mu kibano abantu ntibaje ngo babimenye kuko yaravugangwa ukumva ngo Peter umukuru w'abagwanyi mbega mwebwe mu kibano abantu ntibabimenya bakamenya ko muri umuryango we mukumva yuko umengo murafise umutekano muke. Jewe nukuri ntabeshe ngaha ari Ngozi niho nakorera nari umwigisha
egome baravuga ubwa mbere na mbere umugwanyi abagwanyi bari mu ishamba ariko burya ntabari babizi ko tuvukana bagiye kubimenya hanyuma kandi natwe nta ngorane twe dufitaniye n'abantu imanza zose twarazijamwo kuri kwamye intuzeye ibikorwa byategekwa n'umugambwe ari ku butegetsi twari turimo twarabikora ukuri kwamye ikintu cyose badukenerako mu mashirahamwe yari ahari ino y'abakenyezi narindimwo mu ndongozi zo mu ntara narindi amahoro nta muntu n'umwe ndabambesha nta muntu n'umwe yigeze aza kundera kwingira kw'iterabwoba nta na kimwe twari amahoro twibereye ngana hamwe n'abandi bantu mu mahoro n'umutekano yego hanyuma ga muvyeyi turabona yuko nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza kuva mu bwana nk'uko mwabivuze nk'uko n'umuvukanyi we yabishingiye intahe yamanye ako kantu k'ubutwari ako kantu ubona yuko arafise iyo ngabirano yo kuja imbere y'abandi abise umutima uwo mutima runtu nyene mwavuze ko atanagoranye kw'ishure mbega mwebwe nk'umuvyeyi hari ukuntu mwareze abana banyu mwakuze mubarera kuko n'uyu turabona n'umukenguza amateka duca tuvuga ati mbega hari ukuntu bakuze baregwa bituma bashitse mu bandi bumva bo bizigira mu by'ukuri jewe nareze nk'uko nareze abandi bana ariko mu bandi bana urashobora kubona umuvyeyi ufise abana ariko ukabona abana bagenda basumbanya ingabire ukamuraba ukabona uti uwo mwana azovamo ikintu nkimuvyara hageze mu gihe cyo kumusohora twaba mu nzu nini cane ngaho i Ngozi ko namuvyaye se ari umushingamateka barakubise inzu nkiyi iruzura inzoga no hejuru ab'i Bujumbura baraza abo mu Kirundo baraza nabo tutazi bose baraza muri abo bana bose nta n'umwe nigeze mbona abantu bagirira umunsi mukuru wiwe wamaze n'indwi zitatu zimwe z'inyonga zihera izindi amaze guca ubwenge ndaho yamana yasinze ukuntu yabonye abana bafise tujya dukoho yamana yaciye afata bose ati neza na neza n'ukundonderera inkofero ibyo bintu akabyirira bakirirwa gukubita ibibada umutegetsi atyo gaza rumva ngo pa yari umwana atwenza abantu cyane akunda abantu anezezwa n'abandi bana amaze kuba mu mashuri makuru naho agakundwa n'abandi bana Igitega yarahize Igitega abana babo bakamukunda yagwara bakamujana kwa muganga akagwara bagataha bakamutahana baramurinda cyane babandanye bamwiyegereza ari hose kuko yarazi ubwenge nk'abana nyine bigora ugasanga bose bamwiyegereza mbega wowe ko abandi bana bagukunda bigenda gute mbega wowe ko ukunze ubwenge bigenda gute yamari muri ibyo yanezereza abandi bana batwenza ibintu bene nk'ibyo yego cyane mwebwe mwarareranwe umuvyeyi ndamubajije ati mbega mwabareze gute kugira ngo bose babe indongozi ko mbona na mwebwe muri umukenguza amateka hari ako tubwire nge umuvyeyi wanyu yabareze bituma nyene abantu bashobora kubizigira bwati nyabona tuca imbere twebwe ukuntu twarezwe jesi twaza turaraba ukuntu papa ameze jewe naraba ukuntu papa ameze kuko ubwa mbere umuvyeyi wanje agitorwa muri 61 nari umwana afise nk'imyaka 4-5 narabibona narabona yuko agiye ahantu abantu abakunda yemera gutanga ivyo afise yemera kubaganiriza yemera kugira gute ugasanga imuhira na hene abantu bama bahari cyane gose
ugasanga ni umuntu nyene yegereza abantu ababwira amajambo abafasha mu vyiyumviro bafasha mu bikorwa ugasanga nyene ni umuntu nyene afise ubuntu hamwe nka twari twibaza tuti natwe tukwiye kwigenza nka papa tukwiye kwigenza nka mama kubera yuko abantu bamukunda hageze amatora ugasanga abantu urugo rwose rwuzuye abantu no uyu hari ahantu ngenda navuga uwo ndiwe bagaca bavuga ngo yo ngujya twarakoranye ngo muzeye so wanyu twarakoranye hama no kubera natwe twakunze ivyo bikorwa bakora ukuntu bigenza ari abantu b'urukundo ari abantu b'inyankamugayo ari abantu bashaka ko ibintu bigenda ku murongo badashaka uburenganwa twosha tubona yuko aribyo twokurikiza no kwitaho ibikorwa turavyitaho hanyuma abantu tubona yuko yabaye umushinga amateka kuko aho yagenda yarengana kera rero kuko yari nkawe afise umuduga tugiye nko kuramutsa banyokuru basokuru yagenda arahagarara tugashikayo haciye nk'amasaha 3 kandi arantu twari kugenda isaha imwe canke iminota ingana ahagarara aramutsa abantu abaho utuntu nabo usanga birukanka bagenda guca ibitoke babizana ndavyibuka bazana ibitoke bazana impene tukabura naho tubishira tukabona yuko rero gukunda abantu birimwo inyungu cane natwe cyo turatangura kwitaho abantu byerekana yuko naho umuvukanyi wacu yari yabaye umukuru w'igihugu twakomeje natwe twiyegereza abantu nta byaducanishijemo n'abantu ngo twarose umukuru w'igihugu ari batoya ari abo hagati ari abadusumba bose twagumye tubiyegereza ku buryo n'ubu ubuye naho byabaye twebwe turi amahoro mu mutima kuko nta n'umwe yagize twagize icyo dupfa twagumye tubafasha twakomeye dufashanya ushaka kuza kuturabutsa tukamwugururira amarembo aguma yuguruye n'ubu amarembo aguma yuguruye nta kibazo kimwe dufise mu kibano cyane no mu bandi bantu bo ngaha aye muri no ntara yego cyane yego umuvyeyi yabivuze ati nyakwigendera Petero Nkurunziza ntiyavukiye mu muryango ukenye wari umuryango wifitse na kare muravuze yuko n'umuvyeyi wanyu papa wanyu bavyara nawe nyene yari umushinga amateka yabaye mu bambere batunga umuduga mugabo tugaca twumva kandi avuga ati hageze gusaba akademi niwe mwana nikorako none mbega ubwo buzima byagenze gute kugira ngo buhinduke gushika naho usanga nyene umuvyeyi akenera kuja gusaba akademi muvyeyi ubuzima bwaraduhindukanye barahinduka ukubera intambara se wabo bana bamaze kumwica ibintu byose barabisakura byose barabitwara barabeza dusigara ngaho dupfungiwe ngaho mu nzu mu rugo rwacu umupfakazi wese yapfungirwa mu rugo rwiwe bagiye kutwugururira haciye amezi 6 bavuga bati igihe baza gutwarira abagore b'abamenja n'abana b'abamenja baze kuza babatora basanga hamwe ntabashobora kwinjira mu nzu y'uwundi urumva ntibyadukundira ko tugenda kurima ibyadukundira yuko twagenda kwisabira iryo deni n'uwo mwana mu kumutuma yagenda anyurura nyine agenda anyobanyoba umuntu yabona musanganye wari umugenzi akamuha ako kantu umutuma niko byagenze yego ngira ngo mwaba mubise akantu ngo mumwongererako umuvyeyi kuko nabwebwe mwari mukuze je nari mbuze nayibona nigeze mu mwaka wa 6 ego hari mu 1972 harabaye intambara hanyuma tugwe ntitwari tuzi ivyari ivyo twabona abantu baza kubatora hama ntibagaruke ubwo rero papa nawe yari komiseri yabanje kuba komiseri imbere yuko aba umushinga amateka urumva yakora intuze igisha hari Musenyi hariho bavuga ko ari segiteri niyo yatwara hari ya muntu uzeye Itangara bimaze kumera gutyo niyo bamukuye twebwe ntitwamenye ko bana mujaye ariko umukozi wiwe haciye nk'imisi nk'itatu abonye atagarutse bamukuye muhira araza arabitubwira yuko haje abasoda bakamutwara urumva rero aho ibyo twe dufise byose ko twe tuvuye Bujumbura ubundi imbere yuko tuja
intuze papa aja gukorera itanga twabibujumbura yego ni mu Kabezi papa yabanje gutwara mu Kabezi hama aravuye mu Kabezi ashitse ino bashamushira itangara imusenyi yabahagigisha hama ro bamutwaye ibintu byose bica birahinduka bimaze guhinduka ico gihe kubera yuko batwita ko turaba abamenje ibyo twabimenye hanyuma baza baravuga ariko baraza bakaguhenuza ukasanga ibintu byawe birabitwaye bavuga abamenje atubwe turi abana batoya ntitwamenya icyo bagomba kuvuga hanyuma papa amaze kumutwara amakonte y'amahera yose nta numwe ashobora gukorako hanyuma ibyo twari dufise byose nk'ibyo yari yarajanye hariya igisha nta kintu kimwe twasubiye gukorako ibintu byose urumva ubuzima buca busa n'ubuhagaze ubuzima busa n'ubuhagaze twebwe turi abana bavuye i Bujumbura kuja kurima ku birometero amatongo twari dufise itongo hagibuye ariko ntiryari rimera rwose byaba ngombwa ko tuja kurima ahantu ku Kanyaru kwa sokuru aho hantu rero kugira tuje turi abana batoya bwaba ari ubuzima buremereye bugoye cyane kusubira kugenda n'amaguru agenda n'umuduga kugenda utambaye iturato yego mugenda uratsitara ukaza wikoreye umuzigo imfungurwa ko ata mafaranga twari dufise twategeza kuza turikorera iyo mizigo kugira dushike hama ntuzeye umuvyeyi wanje mama nawe ukuntu yacagira kugira turonke udufaranga kubera ntuze papa yari yatejeje ibiti rumva ibiti byari bimaze gukura rero mama yarafata ibiti akabigurisha ku bantu bakaduha amahera yagashobora gusuma cyane akabisatuza tukavyikorera iminsi yose mbere yo kuja kw'ishuri tukikorera imiganda y'inkwi tuyijana kw'ishuri paramedicale yari ihari ego mu ishuri ry'ubuvuzi ryari rihagibuye cyangwa ubundi tukaronka isoko mu bazungu murabona hajya hari amazu ameze neza hajya hose haba abazungu imbere yo kuja kw'ishuri tukabanza kuja kwikorera imiganda y'inkwi tukayishikana kw'abo bazungu hama tukaca tuja kw'ishuri hanyuma rero mama agaca aronka amahera yo kurondera utundi tuntu dushobora kudufasha atashoboye kuturonka naho agaca aza arikora kuza aragira amadeni ye no gufata ingurane ifaranga kuri burya ibyo byarabayeho kuva kera umuntu akaguha nk'igihumbi ukazomuha ibihumbi bibiri akemera kuza arababwira ati kawa ni zera nzoyabishura tuba muri ubwo buzima nyene yego aho hose rero na nyakwigendera Perezida Nkurunziza mwari kumwe aho mwazinduka mwikorera izo twari kumwe nyene hari umwana n'umwe yasigara mama yazinduka mu gitondo mw'ijoro akashusha imfungurwa aje kuzishusha twese akacaza kutuvyura twari tuzi yuko buca tuja gukora mu cara tugategereza kuca tuvyuka twese tugaca twikorera izo mfungurwa tugaca tugenda twava haji muhira saa 11 hagibuye saa 11 tugashika mu murima saa 2 tugaca turima hanyuma saa 8 tugaca dusoroma tugaca tuvyikorera tukaduga tugashika saa 11 nk'ubu muhira naho twasize nk'umwana umwe canke babiri basigara barateka kugira ngo ubuzima bubandanye ko twebwe dushobora kuronka amahera y'umukozi twategezwa kuba ari twebwe nyene dukora nta n'umwe yavamwe nta muhungu nta mukobwa nta bikorwa iwacu byamera gutya ari umuhungu yasigaye muhira yarakubura agateka ari umukobwa yasigaye natwe tukabikora gutya ntawavuga ngo havoma umukobwa cyangwa havoma umuhungu twese twarakora nta n'umwe yasigara adakoze ko tudakoze twese yari kuba ingorane twari kwicwa n'inzara cyangwa tukaja kwiba yego hanyuma uyu munsi naho nyakwigendera atagihari barabivuze bivanye n'ingene bamubonye mu kiringo yarongoye igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse sinagito mu myaka 15 yarongoye igihugu cyacu cy'u Burundi baravuga ati ni imboneza mu gukunda no mu gukundisha igihugu kandi mu buzima bwe twabona yuko yiyegereza bose ntiyatoranya ku bwoko ntiyatoranya ku buke ku bakene cyangwa abatunzi kandi mwumva mwaraciye mu ivyo bihe byose byari kumusiga mu urwanko nawe agatoranya mbega uwo mutima ico kintu mwe mwibaza yuko yagikuye yego nje nibaza yuko kubera ari umuntu yari yaciye mu bintu bigoye ivyo bigoye byo byaradusize mu imvune cyane yongera kandi akubitizako nija kuja mu ishamba
ariko igikuru cyane nibaza yuko ivyo bintu atari hagazeko cyane mwishamba nahe yakuyeho ikindi kigwa kidasanzwe yarakiri umwami Yesu nk'umwami n'umukiza arakizwa aba umuntu umukozi w'Imana ari umukozi w'Imana urumva umukozi w'Imana rero apfa ku cyaha icyo ari cyo cyose no ku bigeragezo byose aravyikuramwo maze abona ati ko nasenze Imana ko cyatubwira cyane ko yasenga Imana yuko Imana niyo amushikana mu gihugu agasubira kuja ahabona akaja hamwe n'abandi hari ibintu yavuga yuko yari yaremereye Imana azokorera igihugu ivyo vyose bituma atagira inzigo y'akazikira nuko nta nzigo yari afise y'akazikira kuko arandi bamwe bavuga bati yaba ari jewe nari gushika kanaka namuzi ko ari yanyikiye umuvyeyi bakanaka turabazi tubishure ariko wewe yaje ashize imbere amahoro n'umutekano ahubwo abasengera yati burya ntibabikora kukutamenya kubera ijambo ry'Imana gusa n'ubuntu bw'Imana Imana yaramwiyeretse aza ari umuntu adasanzwe mbere nta n'umwe yari yibaza yuko umuntu avuye mu ishyamba yoza asenga yatse tuzi ko azoza nyene yarahindutse ari igikoko ariko azana ubukozi bw'Imana budasanzwe bumutuma ashobora gukora akabana n'abandi araharira bose nabo bo ku mutumbi wacu nta ngorane n'imwe abantu mbere baza baravuga ngo mbega ko kanaka yamufashije kandi kumbe tumuzi gucyane mbega ko bajyanaho azarabafasha ariko wewe kaguma bose abafasha abajyango abatari abajyango umutumba wose eka ko naho yari umukuru w'igihugu ariko babona yuko adatoranye mu gutwara kw'iyo ntiyatoranya kuko yaramenye Yesu yarabonye ko ibyo bakoze babikoze kubera kukutamenya umuvyeyi mwebwe murumva ubuzima mwabayemo burya nyene uri umuvyeyi ni umenye uburemere gose gusumba n'abana bega amaze kugaruka umuvukanyi we arashinze inahe kandi niko biri yuko atatoranya yafasha bose nabo bamwe bavuga ati nkujya ntiyarakwiye kumufasha akamugirira neza mbega mwebwe ntimwumva umengo karabatsitaje nti umuhungu wanje n'ikijuju abona yarakwiye kubagirira neza mbega mwe mwavyakira gute bivanye naho mwaciye kumbure haba komerekeje mu karemerwa mu mutima jewe mbere yagenda sigari nkikijwe rwose ninde arakikijwe mugabo hanyuma kubera guca mu bintu bibi byongera biranzitaza mugabo jewe naravutse mu mutima kuko sinari niteze ko nzosubira kumubona yaravuganye ko Imana yongeye kumugarukana yamuzanye niyizi icyo azokora abantu baza harya ibuye baje gusagata ibintu byo mu nzu yacu babikorera abakozi niwe yatanguriye ko gufasha kandi yarabazi ndibaza babitwaye twicaye bene ku rubaraza bene yajya jewe n'abana kuko twaguma dufungiwe mu rugo abakozi bacu nabo bakora ati mwikora ibyo bintu mubijyana hajya muhira nibaza gutwara abana babamenja n'abagore babamenja muza kubyishura mwebwe mwarabisangiye muze murabijyana muce n'umuhagi wanje mu bicungi babitwara nigeze agira icyo kintu cyo kwihora yaravuga ati ahubwo mutanyanyarakikiye ngo mwegere Imana murafise ingorane namwe mwarabishima rero mwarabikenguka kubona umwana wanyu atawe umutima wo kuyihora no kwitura inabi yindi atawafise narabishima rwose uretse nawe n'ubu twari twarasigaranye mu bagira ingorane tubana ngaha naho twari turi mu bukene yatuma agenda agakopesha ikaze y'ibiyeri akampa amacupa 6 nawe agatwara 6 tukagenda guhurira kuri abo bantu kubagarukirako hanyuma kandi tukaza tubana amasaha duhurira ngaha nta muntu n'umwe yarazi yuko dufise umwana w'ijambo kuko abantu bose twabanye uko twabanye n'ubu yaritavye Imana
n'abatari abazitwa bakitswe cyangwa batari mu mugambwe nibo natanguye kubona ngaha. Ego hanyuma muri rusange kenshi ibyo dukunze kubona umuntu amaze gushirwa hejuru ariko icyo usanga bwiza ako gatima ko kwinuba canke ukavuga ati umuryango nta kanya ndawufitiye mbega mwe nk'umuvukanyi canke nk'umuvyeyi mwararonka akati ko kuyaga nawe mwisanzuye mukumva ati nubwo ari umukuru w'igihugu mugabo aracyari umuvukanyi aratwegereye hafi. Yego cyane ni ukuri ni umuntu atigeze atuja kure yararondera mu bikorwa vyiwe ni vyinshi by'umukuru w'igihugu ntibari vyinshi ariko yaturondera umwanya aje nkino Ingozi ntiyashobora kugenda adaciye ngaha akamara umwanya tukaganira akaheza akagenda ari nibuye twaragenda tukagorobezayo kenshi ari ino twagorobezayo tukicara tukayaga ibyo mu muryango iby'abagenzi ibyo egome tukayaga iby'umuryango gusa iby'abagenzi ibya politike ntitwabijyamo kandi bisubiye n'umuryango wundi usanzwe nyine aba dufite icyo dupfana na bene yarabiyegereza rwose iminsi yose ku mpera y'umwaka yategerezwa kumpa akantu ntegerezwa kubaha abatari bake abo dushoboye kubona twarabatumako yampaye akabahasha ko kubaha yampaye ibintu bitandukanye byo kubaha hagiye no ku munsi mukuru mbere yaravuga ati izi nka ndazibagira abo ngaho ku mutumba izi nka ndazibagira aba n'aba agashambwira ati wewe rero abaryango nabo bategerezwa kuronka nabene yaratubwira ati inka zibiri ndazihaye umuryango kandi uzoba twaca turondera ahantu duhurira bakazibaga umwe atwara ibiro 3 4 bingahe tugashirako izindi fungurwa tugashirako n'akabahasha ivyo bintu yagiye abikora ahubwo byaradutangaje cyane ari hafi yo kwitaba Imana umwaka twahiye ne wo 2020 nimba yahora ampa intuzeye igice kimwe ari hafi yo kwitaba Imana yambwiye ati ubu ngomba kuba ati ko ngomba guheza ubutegetsi ngomba yabwiye gusa ati ko ubu ngomba ndabasezerere kuba sinzosubira kuronka ibintu byinshi ndaba yabigwije na 3 ivyo yahora baha yabigwije na 3 nimba batwara ibiro bibiri mwese yatwara ibiro 6 après rero inyuma yaho rero nshimba bega ariko adusezera ngati kuza kubashikiririza kano kantu kubera yuko n'abaryango bacu kandi tuzokwamana hafi bose bo abiwabo na mama abiwabo na papa abo twashobora nyene kumenya twarashira hamwe bose hama tukaba hari icupa akambwira ati ababwira ijambo rimeze gutya nkababwira ijambo bagataha bakagira iminsi mikuru no kuri byo twese yaradufashije uko yagendera abandi nk'abaryango abagenzi ababanyi abahaye amabati abahaye iki bose nabo mu muryango bose barashikira nuko gusa imvura itagwa ngo ishikire intuze hose ariko mu by'ukuri aho yaragerageza kugira atwiyegereze atwereke ko turi umuryango atwereke ko atabaye umuntu nyene mukuru cyane tuba tukivugana ariko yaduha umwanya ukwiriye n'abaryango yaravuga ati murabampamagarira tuganire byose yarabikora. Ego muvyeyi byarashika mukajajura nyene nk'umwana n'umuvyeyi mukibuka ka kera nubwo yari umukuru w'igihugu yarampumwanya yarambwira ati witegure ku munsi uzoza nziriranwa nawe atawe undi muntu ariko aratugora dutembera ngaho n'umunsi wanyu ndamuherukirako yaraje birira n'uwo ahantu bari bagiye kuraba itongo aca araza yashyize agakoni kw'izosi araza
ahagaze hajya ariko araduga ngo mbega mama ngo abungere ba kera ngo bacuye inka ngo bazivanye ngo iyo bagiye kuzigishisha ngo bazana urugo bavuga ngo iki ntibaza babuze urugo hanyuma shebuja nawe agaca asokoroka akaza kuraba ko inka zije zimeze neza yuko n'umwongereza ameze neza ngo wabitoye ngo rero jewe ngo nashikirije ngo inka najanye ku marara ngo rero ndaje umunsi tuganire araza turaza ngaha turaganira arambwira byose hanyuma sinokubwira ukuntu byaje mu mutima ndamubwira nti jewe mugabo ntiwogenda nagushimiye nje ndagomba kugushimira naragwaye uramvuza waranyamitse warampaye uburyamo bwiza warafashije ababo byagoye warafashije ab'amagara yagoye babuze ikibazana kwa muganga ni muri abo narindimo ni none rero Imana iguhezagire izi biguhembere twari tuhagaze aho mama kiri yaciye avuga yasigaye arambaza ngo ibyo bamukubivuga babikuye kuki ndetse nabivuze yuko iryo jwi rimbwira nkwiye kurimubwira kandi nabimuhaye ngaho rero ngo murumva ko bitoye ngo rero musigara amahoro tuno kwirengagiza yuko yabaye umukuru w'igihugu wa mbere twabonye ashira Imana imbere asenga atambira Imana atasoni murasenga kandi murakijijwe mwabivuze murazi inkuru zo muri Bibiliya z'umwami Dawidi ukuntu yigenagura ndetse n'umutambukanyi we ubwo akamutwega ati iyo ngene wigenagura imbere y'abantu y'incoreke mugabo akamushira ati ndazi gituma nigenagura mwenka mwebwe nk'abavukanye mutari bigiremo n'umukuru w'igihugu yigenza kurya muho mwabifata gute twebwe twabona yuko arico gihe ciwe igihe cyo gukunda Imana no kuyikundisha abene igihugu kuko urabona ko baje bavuye mu ishamba mwisanzwe nta kintu byari gukunda ndabona yuko n'ubundi yari kuza adashyize imbere Imana ngo imufashe kugira ngo ahuze imitima y'abarundi ndabona ko itari gukunda ariko abicishije mu Mana byarafashije cyane gose kuko yaje afise ibintu akora bigomba guhuza abantu nk'ibintu byo gusenga byari ibintu bije guhuza abantu yongera arakunda akabakunda n'umupira kuko nk'ubwa mbere bari bazi ko ari igikoko abantu bavuye mu ishyamba ari ibikoko bagira gute akabashyira hamwe yabashyira hamwe bakina umupira abantu bose bagacatanga kubatinyuka yatega bwa bundi b'abantu ni beza bwa bundi abandi bavuye mu ishyamba bameze neza ivyo byose tuzatubona ko ari ibintu biriko birahuza bimutuma ahura n'abandi bose bagacamwiyumvamo ndetse no gukora ibikorwa rusange yatangiye gukora ibintu bimwegeranya n'abantu cyane gose ariko cyari gikomeye cyane gose cyari cyo kumenya Imana kuko byari bikenewe yuko haza umuntu yereka abarundi ibintu twaciyemo yuko atari byiza kandi ko umuntu atobigenderako kandi ko ari ibintu byo guhinduka byo kugira ngo abantu bahinduke kandi turashima Imana kubera ko byaciye bituma kino gihe abantu babana atakwinubana kubera yuko yaberetse yuko bashize Imana imbere atarindi vyaha ivyakoretse ni vyinshi kandi byakomerekeje imitima ariko kubera yashize imbere Imana bose baci bahariranira hama cyatangura gukora mu mwidegemvyo n'abantu bose baridegemvya kandi basenga umuntu wese akazarihana icyaha yakoze maze biramufasha kugira ngo yegeranye abarundi no kubarongora abajana imbere mu iterambere yego cyane muvyeyi mbega umunsi mwumva ati nyene nyakwigendera nyene mutu umwana wanje byarangiye yatashe yitavye Imana mwavyakiriye gute muvyeyi
jewe ntamanye nari mfise ko byakira kuko umuntu bari gutangura kugenda jewe nari mu bambere ndi jewe nari ndi mu bitaro ndi jewe yabandanya akurikirana abandanya telefona mushikiwe amubwira ati ngo bandanyemo ndabira mama ko mutambuzanye ibintu combona wandanyemo mukurikirana nzido arashoshe cane ndi mu muzana ariko aho ndabimenye hose baratinye kubimbwira ndi mu bitaro baratinya kubimbarira hanyuma uko bajanye mu bitaro meze niko bagarukanye meze hanyuma rero araruha nimba byagenze gute ko baraza nk'ahantu nkabona nyine ko bariko bararira bihanagura amosozi bakihanagura neza bagaca baza ngo nta na kimwe mama nkabaca mbona yuko cyane nyene ni jewe bariko bararirira ngasinza ku mutima ni mama umfashe umwana wanje apfa niyo ashobora gupfa akazi jewe rero nagira ni mama Keri kuko mama Keri jewe niryobe ubwenge ariwe bambwira ko aremba hanyuma rero bagiye kubimbarira mama Keri niwe yavuga mbere ga mama berga burya ngo papa Keri ngo yamaze ngo yakize gute burya ngo yamaze kuduga mw'ijoro papa Keri n'igihe cyageze jewe rero siniyumvira ko yarwaye nagira ngo n'izindi ngorane yahuye nazo shanda bazagenda aho bazanye mu cyumba shanda nambarara ku gitanda ndagumaho nta kintu narira mu kanwa nta kintu cyarengana umuhogo ndafata kumara indwi zitatu nta n'amazi nanywa ariko ujya munsi wo kugira ngo bamuherekeze abo basigaranye baranka konza ngaha kuraba kuri televiziyo neze ndagarana ndagenda navura ko ndashobora kugenda amagaze ndavura njike muri sawa hanyuma rero nca ndaza babitangura mbona ndabyitegereza byose zijya nzumbete bajya bagwa hasi bajya bagira gute byose ndabibona hanyuma nca numva shaka akantu k'ubuyi mugabo ubuyi bukanye kandi butarimo ikintu cy'isukari ndabagira ntimugire ubuyi n'ingoga agace k'igikombe kandi ntimushyiremo isukari mugenda nko mu munota umwe bari bakagize barakanzanira batereka ngaho kabaye nk'amazi ngenda akagotomera ndahetse nejeje nca numva uruntu ruraduze mu nda ruraduga akantu kameze nk'irigi nca ndasama nca ndabatwi uko arabazanira akadobo kakigwamo nenga n'irigi ripfuye kuva uwo munsi kimaze kumvamo none atangiye kumva ashaka kunywa n'amazi nshaka kugira gute nshenda babwira ntimusubize mu cyumba rero barafata baranjana basubiza mu cyumba nshenda fata itiro ndasinzira bamama Kiri bavuye igitega basanga gisinziriye nibo bankangura umuntu yaza ngaha arira naramubwira ni uje kuri abanza asohoka agenda arira heza niyaheza abone kugaruka jewe nza kuriraho ubona ndikuririra niwe yamaze gaca n'inkumi sinigeze ngira ikintu cyo narimbira ni ntanguye kuvuza induru nosara reka ninumire mfashe singorane imana mw'ijuru yaramufashije sinagoranye yavuze ni imana imuhamagaye yabiteguye kandi bifitiye umugambi iminsi yagiye adashobora
bamutegurira ntibishikunde yarabayeho nagiye hageze ubwo rero igisigaye ni ugusenga turabuma ngaha tuyegereza Imana turasenga Imana irakomeza kuturinda kugeza kuri uyu munsi. Yego cyane hama namwe nk'umuvukanyi umunsi muvyumva mwari musanzwe mugwaje umuvyeyi mbega navyakiriye gute iyo nkuru? Yegome sinumva ukuntu nobivuga kuko jewe byari bingoye rwose ariko nkumva mu mutima nkumva nyene namaze gutimba urumva bamaze kubimbwira nkaba nari nzi yuko Yegome umutambukanyi wiwe ari muri Kenya nkaba nzi ko mama nawe ndamubona nawe uri karagenda nta n'ijambo na rimwe numvise novuga nta n'ikintu na kimwe numvise nokora ikintu niyumvira ubwa mbere cyo gukora cyari cyo gusenga n'abantu ba mbere nyene abaje ubwa mbere bakaza kubimbwira mu bana biwanje navuze ati nta kindi kintu dufise dukora dusenge twashe dufukama mu bitaro turasenga dusenga ku bibaye ko nibizokurikira ko Imana ariyo yabishatse ari izobandanya ibikora nukuri twe tuzi yuko nk'amatansiyo aduga na mama nari nzi yuko naho urumva ko naho yitavye Imana mama maze indwi zibiri mu bitaro kandi mama atamenya uwinjira n'uwusohoka urumva ko mama atarabizi urumva rero twebwe twaca tuvuga tuti dusenge nibi turabe ko ukuntu ivyo bigenda dusengere nabo bagwaye bobo bakiri kuko wewe ntitwamenye ko agwaye twumvise gusa bavuga yuko yitavye Imana ariko rero byantangaje yuko kuko yashitse kuwa gatanu ku mugoroba mu masaha y'indwi ari buye yarantelefone ati jewe ndashitse kandi nzomara iminsi ino ibuye kandi nzoza kubaraba ngaho mu bitaro. Urumva rero kuwa gatandatu ku mugoroba numva ngo aragiye mu bitaro numvise ngo agiye mu bitaro ivyo sinabitahuye numva ukuntu yambwira mu ijwi ku telefone sinabitahuye ivyo ari vyo hanyuma turaguma ngaho nyene niho twacara turiko turitegura kuwa mbere twariteguye tuti tugende kumuraba turabe mama ndamusigarane umuntu ariko tugende Karusi ariko rero dusanga abantu numva hashahurana nuko umuduga uturateba gatoya turavuga ati ibyo bintu tubireke tuzogenda ejo mu gitondo kuwa kabiri ubwo rero twariko turijijanye imitima twibaza yuko nyango yariko ahitaba Imana amacha turavyakira nyine bamaze kwimenya turavyakira hanyuma rero turavuga tuti Imana yakoze ivyayo kuko yaciye muri vyinshi mwishamba nitwe tuzi ko azovayo aravaye umutegetsi nitwe tuzi ko amara umunsi aba yaramaze imyaka 10 n'ingahe kuko ari abantu bakomeza baza kutubaza ngo mbega uno munsi ngo bino bihe ngo menga nimwe cyagihe ndadaye yapfa kugira batubwire yuko nawe mu mezi 3 nawe apfa hari abantu nyine benshi baza ku mezi 3 bakaza mbega nivyo ariko arubaka mu mezi 3 azoba yuzuye bakaza nyine baza abantu nyine bacana intege tukavuga tuti none ko atari mu bivemo yarabigiyemo azobirambiramo azoimara mu mwanya muto azoimara mu mwanya munini Imana niyibizi kuko n'imyaka yamaze imyaka ingahe mu ishamba amabomba avuga aba mu nzoka aba mu mazi aba hehe yaratungiwe ivyo twese tuvuga twiwe ntacyo turi bubikoreko ivyo tubihe Imana none twumvise rero yitavye Imana twabonye ko ari umunsi wiwe amakudeta yarategurwa ariko akamusimba ibindi byinshi byarategurwa bikamusimba
vyerekana ko umunsi wiwe wageze, akaba wari burya munsi nyene w'itariki 8. Yego. Nta jambo twari dufise kubivuga ko ibintu nyene twaravyakiriye kuko Imana ntiharirizwa kandi Imana ikora ibintu ku gihe cayo. Yego. Twaje tuvyakira turari mu mutima, mbere bakazaza kudupima kugira ngo barabe ko amatansi yataduze, turi kwa muganga turwajije mama bakomeza twese adupima kugira barabe ukuntu tumeze, ariko kubera ko twaguma mu kanwa kacu dusenga, mu kanwa kacu indirimbo z'amashimwe, ibintu byose byikora, Imana irabikora, tuba turi bazima, bihera neza, dushima Imana. Yego cyane. Tusozera kino kiganiro cacu hagira hari imyaka 3 yitavye Imana, turi mu gihe cyo kumwibuka. Mbega ni nk'akahe kajambo mwobwira abarundi nk'iragi abarundi bogendera muba baramukuye ko namwebwe nk'umuryango ndetse? Yego, twebwe iragi ryadufashije cyane, tubona ko twogira abarundi n'abarundikazi nuko twokundana tukiri ngaha ku isi, tugakundana tukiri ngaha ku isi, tugafashanya muri byose na hose, kandi tugasenga, hama tukiza turitega ishaka ry'Imana, kuko Imana iraguha kandi hageze kwikwaka nimuharira. Nico gituma dukwiye kuza turakira ibintu dukurikije ishaka ry'Imana. Kandi ikindi kintu nacyo twabonye cyadufakoze ko cyane ku mutima, ni ugukora. Ukiriho ugifise amaboko nukore, ukore kugira ngo nawe uzobasige mu ntuzeye mwiragi ryiza, kuko hari ibikorwa vyiza yakoze ubu twebwe turiko turagenderamo ntatahari. Ubona umuntu aje adodoye ku irembo ati ndaje ngaha kubera uno muntu yankoreye kino kintu, ndaje ngaha kubera yuko aha hantu twaraharoheye umugisha. Cyo tubona yuko ukiri ngaha, ukiri mu mubiri, dukwiye gukora ivyiza, tugihumeka, dukorere neza abandi, twongere dukundane muri byose na hose, kuko turabonye ko ari ubutunzi budasanzwe gukunda abantu no gusenga no gukora ibikorwa. Ndavuga ko ari byo bintu ariyo ragi namubonye ko, kuko nta bantu n'ubu weho twibereye ngaha nta muntu araza adushira ku isoni. Ibyo turabishimira Imana, kuko si kuri bose, ku bategetsi bahabaye si kuri bose, kuko hariho uva mu mubiri ugasanga biwe baracunagushwe baragira gute, ariko turashima Imana yuko kubera imirimo yiwe yakoze ku isi agihema, natwe turiko turayigenderamo, tukabona ko natwe tugaca twibaza ikibazo tweho turiko dukora iki kugira ngo abo tuzosiga nabo bazosigare baba mu bikorwa twakoze. Ico nico rero turiko dusengera kandi tugerageza gukora kugira ngo duze dusige iragi ryiza mu bajyango, mu babanyi, eka no mu bantu bose. Murakoze cyane. Reka dusozere ku muvyeyi muri kino gihe twimirije itariki 8 aho tuzo kwibuka imyaka 3 irangiye yitavye Imana. Mbega mwebwe muvyeyi nakaye kajambo mwobwira abarundi kajanye n'iragi bokwama bakurikiza kugira ngo bashirikire mu biciro? Ciwe ijambo nubwira abarundi n'abarundikazi, cyane cyane nubwira ndabyubahutse nubwubahwa. Ikintu kimwe noshimira umukuru w'igihugu n'ukuntu yatubaye hafi, kuko yaragumye mu iragi ryo kudukurikirana, aratuba hafi, arakurikirana iryo ragi ryo bamukurira, kuko nawe yarabonye urukundo akunda abantu, yarabonye ukungene yafasha abantu babanye n'ingorane, nawe ntiyatwibagiye, nawe turamukengurukiye n'ukuri ku bikorwa byiza yatukoreye. Ubundi nawe turakengurukira Imana yamuhamagariye ku gihe. Rero abantu nibo kwishyiramo imitima ngo naka yaranyiciye afise ibi,
ngo tugire ngo tuvuge ngo tuti se ntabayiba yari yarapfuye uru bene wabo niba barapfuye uru burya niko kwari ruteguwe kandi babigize nabo ntibazi icyo bakora jewe sinovuga ngo hari inyungu noronka mu byo bavuga ngo mbega babyita ngo iki mushumbusha nacyo mbona yomarira nk'abo bantu nk'abaje bagiye burya kubura abana abakwe n'abana bagera ku 8 n'unga bakajamwo n'abasaza babo bakajamwo n'abasengezana n'iki ibyo bintu no birira hehe nifuza yuko Imana yo mw'ijuru idutabaza amahoro mu Burundi bugira amahoro Imana yo mw'ijuru idufashe abategetsi b'abarundi biganziye mu Burundi Imana ibatsindire abandi bozaza kubaza kubavogera irinde Uburundi n'abarundi Imana iduha amahoro. Amen. Ego nshuti bakunzi mwariko mukurikirana kino kiganiro nino ngaha tugisozereye ariko reka ndabibutse yuko twari kumwe n'umuvyeyi mama wa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Reka tubashimire cyane muvyeyi kubona mwaduhaye kano kanya n'ikiyago ciza muduhaye. Natwe turabashimiye ko mwatwiyumviriye ko Imana ikabaha umwanya wo kuza burya Imana niyitegura porogaramu Imana ko yaduteguriye aka kanya keza cyane ibahezagire ibarinde mu bikorwa byose mubandanya mukora Imana ibahezagire. Amen. Murakoze. Twari kumwe kandi n'umuvukanyi wiwe akaba ari n'umukenguza amateka yatowe muri no ntara ya Ngozi umupfasoni Nyiraneza Josephine. Namwe tubakengurukire cyane kuri kano kanya mwaduhaye n'ikiyago ciza mwaduhaye turabibashimiye. Yego murakoze cyane. Yego namwe mwakoze rwose kuba mwatugendeye kuri uno munsi kandi tugashima yuko yego namwe mucibuka umukuru w'igihugu muhisi mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mugashika ngaha kugira ngo tuganire kuri we kuko hariho ibindi bikorwa mwari gukora ariko uyu munsi mwari mwavuze ati tuhebere bajya abantu twumvirize ivyo umukuru w'igihugu yatambutse ivyo abavyeyi biwe abavukanyi biwe bamuziko nuko turashimye cyane kubona namwe mubishira ku muzirikanye bitwereka yuko namwe mudushize ku muzirikanye kandi namwe muzirikana nivyo yakoze. Murakoze. Ego turabakengurukiye rero Benye Nagendera akaba ari jewe nariko ndaremesha kino kiganiro ikaba ari insamirizi ibonesha kure buntu icyo ry'imfuvyi n'abapfakazi Imana ibahezagire.